iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri Isanga mwumva saa 10 gushika saa 11 amasaha y'Ibujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Uno munsi twashimye kuganira ku ngwara y'itiro rike yo bita insomnie mu rurimi rw'igifaransa. Abantu benshi baragira ikibazo cyo kubura itiro cyane, intango yavyo bakabifata minenengwe. Ukutavura kare iyo ngwara biba bifise ingaruka mbi zitari nke zishobora kuvyura izindi ngwara zikomeye nko kwibagira n'izindi ngwara zitandukanye. Rero twatumiye umuganga agiye kudufasha gutahura vyinshi bijanye n'iyo ngwara yo kudasinzira bikwiye. Ikaze neza rero mwese, nkuko bisanzwe tubibutse ko turi kuri Facebook, aho mushobora kurungika amatelefone yanyu tukabahamagara mugaterera mugashikiriza ibibazo n'ivyumviro. Adresi yacu nkuko bisanzwe ni radio yacu VOA, radio yacu VOA. Kaze neza mwese mu kiganiro muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika. Je ndi mu ntara ya Muyinga, aho bita muri commune Giteranye, aho bitatura. Ngewe ndi hano Kampala, Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Ntuye muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Radio ijwi ry'Amerika, mwinjiye muri wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga. Kaze mwese rero, muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro cyane cyane cerekeye amagara y'abantu. Muri Isanga y'uno munsi rero twashimye kuganira ku ngwara ya insomnie. Ingwara ya insomnie mu gifaransa ni ingwara yo kutagira itiro, ukubura itiro cyangwa gusinzira umwanya muto udakwiye. Abantu benshi baragira ikibazo cyo kudasinzira bikwiye, intango yavyo bakabifata minenengwe. Zimwe mu mvo zitera ukubura iryo tiro bikava nko kugira imyitwarariko y'ubuzima irenze, hamwe no kugira ivyumviro bitegwa cyane cyane nko kugira ubukene budasanzwe bwugarije imiryango itari mike muri kino gihe, nkuko bivugwa n'abahinga mu buvuzi. Ukutivuza rero kare kukagira ingaruka mbi zitari nke zishobora kuvyara izindi ngwara zikomakomeye nko kwibagira cyane, iyo bita Alzheimer's mu gifaransa, uguhungabana mu mutwe, ico bita depression canke anxiety n'ibindi. Mu kiganiro rero muri aka kanya muri Isanga turaganira n'umuganga yanonosoye ukuvura ingwara z'imitsi nsoza bwenge, n'umuneurologue mu gifaransa, atubwire vyinshi kuri iki kibazo kijanye n'itiro rike. Kaze mutangire numero zanyu, nkuko bisanzwe tubibutse ko turi ku rubuga rwa Facebook, aho mushobora gutanga numero zanyu mugaterera mu kiganiro ibibazo canke ivyiyumviro. Urubuga rwacu ni radio yacu VOA. Umutumire rero tutarenze kurandira, umutumire ni muganga Nestor Nsengiyumva. Muganga Nsengiyumva akorera ku ivuriro rya Espoir d'Afrique mu Burundi, akaba kandi ari we ayobora igisata cy'ubuvuzi muri iyo kaminuza yaho nyene yitwa Espoir d'Afrique, benshi bazi nka Hope University mu Burundi. Reka twakire umutumire muganga Nestor Nsengiyumva, tubahaye ikaze mu kiganiro muri Isanga. Murakoze cyane, ndabashimiye kuri buno butumire mwampaye, kandi ndashimiye abo bose bariko baratwumviriza kugira ngo dusabikanye ubumenyi mu bijanye n'amagara y'abantu, na cane cane mu bijanye n'itiro n'ingwara zijanye n'itiro, ingwara ya insomnie uyu munsi. Murakoze cyane muganga gufata akanya ko kuganira natwe. Turazi ko abaganga muba mufise akanya gato, ariko navyo nyene abanywanyi baba bakeneye kumva
umuganga abasigurira neza na neza nk'izi ndwara bakaronka n'akaryo ko kumubaza ibibazo. Muganga rero tugiye ku ijambo insomnie nk'uko benshi bayizi mu gifaransa cyangwa ukubura itiro, gusinzira umwanya udakwiye, ni indwara iba yahungabanije ubwonko gute? Mu bijyanye n'ubwonko biba byagenze gute kugira ngo umuntu ase n'uwamugaye ntasinzire bikwiye kandi abishaka? Murakoze. Reka kumbure mazina babwire ryari tuvuga yuko umuntu afise insomnie, ni ukuvuga afise iyo ndwara yo kubura itiro. Kugira ngo tuvuge ko umuntu afise insomnie ni uko ubwa mbere ni wa muntu iyo agiye kuryama bimugora cyane kwinjira mu itiro. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu agiye kuryama mu bisanzwe nko mu minota mikeya yabwiza kuba yasinziriye, ariko uyu muntu afise iyo ndwara aramara iminota ishika kuri 20 n'irenga atarinjira mu itiro. Ego nicyo kimenyetso cya mbere. Ikimenyetso kigira kabiri ni uko niyo byakunze ko yinjira mu itiro biramugora yuko ashobora kurigumya. Ni ukuvuga ngo usanga ariko arikangura, ugasanga ariko arikangura cyane nk'inyuma y'iminota 20-30 yarasinziriye agaca yikangura. Ikindi kimenyetso ni uko abyuka kare gusunza uko yari yabitegekanije. Nimba yari yateganije ko aza kubyuka igihe cy'isaha 11 reka dufate zo mu gatondo, ugaca usanga igihe cy'isaha 9 zo mu gatondo arikanguye. Ikindi kimenyetso gikunda kwigaragaza ni uko abo bantu baraheza ku murango bakagira ikintu cyo kumva umenga bararushe umwanya wose. Tuzita mu rurimi rw'ikinofunofu fatigue. Muri icyo nyine bijyanye n'ibyo za fatigue baragira kandi icyo twita malaise na fatigue ni nkaco kimwe, ni ukumva nyine umenga uragoyagoya. Ego ikindi bagira ni uko icyo twita attention, ni ukuvuga uko umuntu akurikira nk'umuntu ariko aramuganiriza akamukurikira nk'uwo bari kumwe biragabanuka. Ibyo nyine twita attention bijyana n'icyo twita concentration, bigomba kumera kumwe, ni ukuvuga gushobora gukurikira iyo umuntu ariko arakuganiriza ukamukurikira mugaheza kuganira. Ego haribonekeza kandi kunovuga gutakaza ukwibagira cyane ni ukuvuga gutakaza ibyo twita memoire, tuza kubigaruka ko turi turavuga inkurikizi. Ariko hambavu y'ivyo n'abantu ku murango usanga bariko barisinzirirako, ni ukuvuga ijoro ry'urutiro rikwiye ku murango naho uzosanga ariko arumva akeneye gusinzira. Ni ukuvuga uzomusanga mu biro asinziriye, uzomusanga mu ishure asinziriye, uzomusanga no kuri vora asinziriye. Hari ivyigwa vyerekanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko amwe mu maagisida aba uno munsi atewa cyane n'indwara ya insomnie. Ni ukuvuga abantu bagira ibyo zo kwisinzirira ko bariko baratwara umuduga hagaca haba isanganya ridasanzwe. Ikindi ni uko bagira novuga nti mu mibereho yabo umwimbu wabo uragabanuka cyane, ugasanga by'ukuri biragaragara yuko nimba ari umukozi wa leta atariko arakora neza, nimba ari umunyeshuri atariko aronka neza umwimbo. Ariko kandi biragaragara yuko usanga abo bantu bafise usanga bagomba novuga ni gufita inyifato inyuranye nuko abandi bantu bameze. Hariho nk'indwara twita, hariho nk'indwara zituma umuntu agomba gukora nk'ikintu, ugasanga nk'umuntu agomba kuja nko mu bukumbu akabigumamo uko nyene, canke akagomba kuja mu birya byo gukina za tombora akabigumamo uko nyene, canke ugasanga umuntu ari aggressive, donc ari aggressive ni ukuvuga atameze neza by'ukuri. Ego ivyo rero nivyo bimenyetso bikunda kwigaragaza by'ukuri, kuvuga ngo mbega mu bwonko habaye iki neza na neza, habaye iki, no kuvuga hahandi bya bindi dushira muri
scanner tukabona duti bimeze kunuku bya bindi dushira novuga nti mu bindi bipimo bitandukanye tukabona hariho ibyo ubushakashatsi wanashima butarashobora gusigura neza, ariko ico bikoze nuko haba idurumbanya dukuntu ubwonko bukora na cane cane ibisikanya ry'umunsi nijoro. Uko ibiremwa bikoze na cane cane ibikoko harimo n'abantu twavuga duti bikoze ku buryo ibikorwa byabo haba ibisikanya ry'umunsi nijoro. Hariho amasaha rero yo gusinzira, hariho n'amasaha yo gukora, hariho amasaha yo mu ijoro n'amasaha ku murango. Ibyo rero bisanzwe biri mu bisanzwe muri kamere kacu. Ico kintu bisanzwe iyo horloge novuga nti iyo saha y'umubiri isanzwe tuyikoranywe iraheza rero niyo iba yameze nk'ihungabana gatoya. Ego murakoze cyane gose muganga, ndumva urabisiguye mu buryo butomoye cyane. Tugarutse ku cyo wavuze cerekeye kuba aggressive canke kumera nk'ukara, hari igihe umuntu asanzwe nawe nyine abataryamye bikwiye, nanje ndavyibana ko rimwe na rimwe iyo utaryamye bikwiye ugasanga umengo ibintu byose ntibigushimishije, ugasanga umengo washishwe uriko urakarira ubusa. Ibimenyetso koko tubibona no mu buzima bwa misi yose. Murakoze cyane. Ego reka rero tuje ku mirongo ya telefone, abanywanyi batangiye guhamagara kandi ni benshi cyane, tugerageze kubafasha. Duhere ku witwa Jean Baptiste Nsabimana. Jean Baptiste uratwumva? Ndabumva. Amahoro cyane. Ni amahoro, ndi mu Rwanda mu ntara y'Uburengerazuba mu karere ka Nyabihu. Banje kubashimira no gushimira uwo mutumirwa. Ariko ntago nari natangiye ikiganiro, ntago numvise ibyo yaheraheje. Ego muganga ariko aradusigura ku bijanye n'ikibazo cyo kutasinzira bikwiye, ikibazo c'itiro rikenya, ico bivako. Muri make yasiguye byinshi bijanye n'ico bivako n'ingene umuntu aba yahungabanye mu mutwe. Iki kibazo ugifise canke ufise ikibazo canke ciyumvira? Nanjye bikunda kumbaho, wenda biterwa n'akazi kenshi umuntu aba yakoze. Ahubwo nagira ngo wenda mubaze nti ni utubazo tubiri. Ese ko hari igihe umuntu ahindura ahantu yarari, tuvuge wenda nk'umuntu akava hano akajya gusura nk'abavandimwe muri Tanzania cyangwa se muri Uganda, yagerayo rwose akamara nk'iminsi ibiri yabuze ibitotsi. Nagira ngo mubaze ni akabazo k'amatsiko, ibyo byaba biva kuki? Noneho nanamubaze nti ese ko mu bihugu bya Afurika kenshi dukunze guhura, ibihugu bikunze guhora mu bintu by'imidurumbanyo nk'ubu nko muri za Sudani y'Amajyepfo ibibazo barimo, ese ibi bintu byo kuba haba akajagari nko mu bihugu ugasanga, cyangwa se ugasanga nk'abantu barize babuze akazi, mbese ngerageje kubyihutisha nkabishyira mu ijambo rimwe, ubuzima abantu babayemo burashobora kugira ingaruka mu kuba abantu bashobora kubura icyo kintu cy'ibitotsi bikaba byavamo nk'indwara. Ndabashimiye. Turagushimiye cyane Jean Baptiste. Reka nakira uwundi munywanyi kumbure muganga bishurira icarimwe, ndumva ikibazo cawe ca mbere n'icya kabiri. Icya mbere cyari cerekeye decalage, icyo abantu bita decalage. Iyo umuntu agiye mu kindi gihugu canke yahinduye ahantu yarari ugasanga itiro riramugoye. Kumureka muganga kumbura vyishire, kuko ico kindi ca kabiri coco naco nyene kirimo ibintu vyinshi cyane. Wabajije uti ko abantu baca mu bibazo bitandukanye, ingwano, ibibazo bitandukanye, itiro ugasanga rirabagoye. Muganga duhere kuri ico ca decalage, biba bimeze gute? Kuko ndibuka ko nanje mperuka gufata urugendo rurerure, birafata nk'indwi yose ugasanga wahungabanye. Dusigura ingene biba vyagenze mu bwonko. Ego murakoze cyane mu gusigura iki wanashima camboneraho kuvuga muri rusangi ico bivako, ico iyo ngwara ivako, kuko navuze mu bisanzwe ibimenyetso biyerekana ariko ubwo mvuge neza ico bivako, nico gituma rero kumbure inyishu ikiboneka ndiko ndavuga ico bivako.
ego ndiko ndavuga ico biva ko kumbure hariho wanashima n'abandi bashobora kuba bafise ibibazo bigomba kugenda hiyo novuga nti iki kibazo kumwe n'ibindi uwo munwanyi ariko atwumviriza yabajije novuga nti nukubaza ati mbega biva kuki ibintu bigenda gute kugira ngo umuntu abure itiro ego ubwa mbere reka ndababwira yuko ariko kuri uwo muntu kugira ngo hamwe vyoshika nk'ubo bigaca bimucikana ugasanga umurongo ntawugumanye ntabwo reka aratwumviriza reka ndabwire yuko urumva iyo uhinduye aho igihugu wahora ubamwo canke ahantu wahora uba ukaja ahandi hariho ibintu byinshi bihinduka iyo mbere n'ubwoba hariho bwa mbere abashobora kuva mu gihugu bakaja mu kindi ugasanga n'amasaha aratandukanye ugasanga ya masaha umubiri wari waramaze kubaka aratandukanye nayo muri ico gihugu ugiyemwo ni ukuvuga ugasanga isaha 3 zo mw'ijoro zaho wahora sico kimwe n'isaha 3 zo mw'ijoro zaho ugiye aho ongerageje gusigura ikintu gisanzwe cyane ikindi nuko nuvuga nti aho wahoruba ibidukikije aho wahoruba environnement aho hantu wahoruba aho ugiye ahandi harashobora kuba ahandi turaza kubibona mu bintu bituma nuvuga nti biza gufatana kugira ngo abantu babure itiro reka mbere manze ndabivuge kumbure byoca bidufasha hariho nabo baba bafite ibindi bibazo uza gusanga bagiye kuronkera inyishu ego nuko rero novuga nti ibitera kubura itiro tukunda kubishyira mu migwi itatu twavuga duti hariho ibishyira abantu mu mugwi w'ababangamiwe kuvuga bibashyira kuri risque bibashyira mu mugwi w'abantu babangamiwe tuzita facteur predisposa reka ndabahe nk'akarorero hariho nk'umuntu ashobora kuba mu bwana bwiwe hariho ibintu yabonye hari ibintu yabonye yarabonye ababyeyi biwe bakubagurana yarabonye papa akubagura mama canke mama akubagura papa canke yarafashwe ku nguvu canke hariho ikindi kintu camushikiye nimba yarigeze kuba afise uwo bakundana ari uwo bubakanye canke uwo umukunzi wiwe no kubatubatse hanyuma by'ukuri aramuhemukira hanyuma arakomereka cyane bya bindi bice bituma umuntu agira umwitwarariko nk'uko mwagerageje kubivuga kandi mwakoze cyane ego ibindi ni ukuba umuntu afise ziriya ndwara z'amagara yo mu mutwe muhora mwumva nk'indwara bita za depression nababwira yuko nk'indwara bita depression iyo ndwara wanashima no mu byo abahinga abaganga banonosoye ziriya ndwara zo mu mutwe bafatirako kugira ngo bavuge yuko umuntu afise iyo ndwara ya depression nuvuga nti kubura itiro birashobora kubamwo nuvuga nti rero birashobora kuvana n'amagara makeya n'iyo ndwara ya depression ikindi mwigeze kuvuga imyitwarariko y'umuntu iyo dufate nk'umuntu nuvuga ntiyahinduye ico yahora akora akazi yahora akora iyo umuntu yahinduye akazi yahora akora akagenda gukora kandi aho ntituvuze aho mbere usanga umuntu agiye gukora akazi ugasanga akora mu ijoro yahora akora akazi ko ku murango aho urumva biraba ibindi bindi mbere n'ubwo yoba ahinduye akazi bisanzwe gusa akagenda mu kandi kazi naho nyene birakunda kucabiza nuvuga ntibishyira uwo muntu mu mugwi w'abantu bashobora kugira iyo ndwara abandi n'abantu nuvuga ntibafise ibintu bishobora guhungabanya itiro ryabo reka ndabagarorero umuntu arubakanye arafise uwo bubakanye hama uwo bubakanye ataha igihe cy'isaha dufate 6 zo mw'ijoro aho mu bisanzwe umuntu yabwira isaha 3 isaha 4 yagiye kuruhuka uwo bubakanye yagiye kuruhuka igihe cy'isaha 4 zo mw'ijoro hanyuma wa undi nawo bubakanye atashe igihe cy'isaha 6 canke isaha 1 yo mw'ijoro hajya mu buca urumva yuko nukuvuga haba hariho ibintu byaje bihungabanya iryo
tiro ryiwe nubwo ntiyasaha y'umubiri isanzwe yaramaze kwiyubaka mu mubiri w'umuntu haje ibintu biwuhungabanya biyihungabanya ibindi bikunda kubonekeza muri uwo mugwi nyene w'ivyo bintu twifa facteur prédisposant nuvuga biza bishira umuntu mu mugwi w'abantu bashobora kugira ingwara umwanya wose ni ukuba umuntu afise ingwara y'ububabare idakira no bakarorero nk'ingwara z'amakansere amakansere menshi abantu baragira ububabare budasiguritse batazi niyo buva hariho amakansere asanzwe azwi wanashima yuko agenda mu magufa nk'amakansere yo mu ibere amakansere yandi za prostate za bimba mu bintu bitandukanye aragenda mu magufa amagatera ububabare budasanzwe n'amakansere atagira magufa aratera ububabare budasanzwe budakira kandi bimwe bimwe bataranabona neza wanashima n'ico n'ukuntu bigenda ego no hariko mu mugwi w'ibintu ko navuze ko ari ibintu bitatu ivyo ni ibintu biza bimushira mu mugwi wabangamiwe mugabo hari ibindi bica biza biba nk'inkabuzo hariho ibindi bica biba nk'inkabuzo ni nk'akarorero nk'umuntu yabuze uwiwe canke yatandukanye n'uwo bubakanye canke novuga nti yatakaje akazi canke yahinduye akazi urumva uyagomba nubwo ibyo bica bimushira mu mugwi w'abantu bagenda babangamiwe ivya nyuma kugira ngo bace babaza kuri uwo mugwi w'ibintu bitera iyi ngwara novuga nti hariho ibica biza bisahiriza ibica bisahiriza hariho nk'akarorero abantu usanga baraba televiziyo bari hajya mu cumba umuntu aryamamwo ugasanga umuntu ari mu buriri mu gitanda ariko araba bya bindi y'amasanamu y'amavideo haba kuri YouTube zimwe za YouTube ariko biraba muri telefone canke wanashema hariho nabo usanga bafite imbonesha kure mu vyumba abandi ugasanga novuga nti bafise imyitwarariko cyane ubuzima ku buryo iyo mw'ijoro yikangwe na gatoya ugaca usanga ariko ariyumvira cyane ibijanye n'imigambi yiwe ibijanye n'ibintu yifuza gukora canke ibintu ariko arapanga neza mugabo bitameze neza ugasanga bariko arabiganira turaza kubigarukako ninababwira uko abantu bovyifatamo kugira ngo birinde iyo ngwara ariko abandi ugasanga dufate barubakanye nk'umuntu yubakanye afise w'ububakanye ugasanga bagiye kuryama bariko baraganira muri kijya cumba baryamyemwo turaza kubigarukako twatanga impanuro ukuntu twokwikingira iyo ngwara kuko turasaba yuko abantu bagiye kuryama kirya cumba cyo kuryamamwo kiba icumba cyo kuryamamwo gusa canke kurangura amabanga y'abubatse kububatse ariko ntihagire ikintu na kimwe cyo kuganira kindi kiberayo ikintu cyo gupanga umugambi n'umwe kiberayo ego nuba ndageze ngaho ego murakoze cyane birumvikana ko imigwi itandukanye kandi biva ku bintu byinshi bitandukanye na mpamvu dushima cyane ko muri ko murabiducagagurira tukagerageza kuvyumva umwe akumva ikibazo ciwe aho kiri n'inyishu yo hatorera ego reka tubandanye twakira abandi turafise Emery Manirankunda Emery ku murongo ikaze neza murakoze cyane kumpa ikaze kuri radiyo ego Emery ndabona umenga uduhamagaye uri muri Kenya niyo uri yego niyo ndi n'amahoro duga ku ijambo ikibazo canke iciyumviro umutumire nari ngomba kumubaza dufate nk'amasaha umuntu aba yoshobora kuryama ku munsi ntagire ikibazo uko yoba ngana n'ikindi cyumviro nobaza dufate nk'umuntu agenda nko mw'ijoro aho yogiye kuryama nka saa yine aciye afata nk'urugendo agaca ashika ahantu agiye nko mu gatondo agaca yirirwayo agasusura akavayo ku mugoroba akagera kuryama nko mu kindi gitondo c'uwundi munsi ugira gatatu ariko agaca aryama dufate nk'uwo murango wose n'igice c'ijoro arico yoba yitwaye ntaba yakwije amasaha yoba yategerezwa kuryama muri iyo minsi ibiri
Ni ibintu biba buri gihe cyangwa ni ikintu akora rimwe na rimwe atari iminsi yose ga Emery? dufate nka ibyo bigashika nka kabiri mu kwezi. Ego muganga araza kukwishura. Urakoze cyane. Reka tubanze twakire na Eric, muganga abishyurira icyarimwe. Eric Harerimana, uraho neza? Mwiriwe. nari nabonye ikiganiro mwatumiriye umutumire cerekeye ibijyanye no kubura itiro. Jewe ndi umuntu wa mbere byafashe muri 2008 ku buryo nashobora kuryama abandi bagasinzira nkarara nkanura nkaza kuronka nk'agatiro nko mu masaha 10 saa 9 ugasanga bukeye iminsi yose sinziriye nk'isaha amasaha 2. Byarabandanije gushika muri 2012 niho bimaze kubona yuko bimbangamiye cyane gose. hariho abaganga bo mu Buganda bakorera kuri Avenue de la Mission ngahi mu gisagara ca Bujumbura. Bari bafise farumasi ndagenda ndabibiganira barampa ibinini byashika 6 candamara igihe gise itiro kubera naho naba nicaye ntera shaka gusinzira. Ariko mu nyuma byarasubiriye ndetse na n'ubu ndacari nabyo. Ku buryo shobora nko guhera nka saa 4 n'abandi bagasinzira je hakagira saa 8 ntarasinzira. Canke ngasinzira nko kuva saa 5 saa 7 nkacasinzira bukaca burinda bucaje ntasubiye gusinzira. Aho rero hoho mbangize tombora aho nkaronka n'ikiro n'ahandi ho ndicara nyine ngatera amabugaca hamwe nza kuronka agatiro gakenya nka saa 10. Rero jese sinashoboye gutomokerwa neza ibyo ari byo. Mu nyuma niho nacasubira tuvuge haraciye nk'imyaka 2 byo gusinzira byo kudasinzira biracabandanya. Niho nacasubira afatwa n'akandi kagorane nyene kaza numva tuvuge mu mugongo impera ngaha ku mutumba urumva ku buryo ntashobora no kuryama gatonekara ukamenga ndashushe nk'uwo basutse kwa amazi ashushe atangorane nimwe fisi. Urumva ibintu byace bifatana n'ibyo by'itiro rero bica birambuza amahoro kugeza n'uwo munsi ku buryo nashoboye kwivuza ndakoresha amahera menshi yababa hafi 400 birenga ariko byarasi iyo ngwara cyangwa gukira. Rero kanini ibyo by'iryo tipo narayobewe ikintu na kimwe iyo ngwara yo kubura itiro iyo myaka yose maze narabuze ikintu byoba byaravuyeho kubera n'abantu bibwira bose nta numwe ashobora kubitomora ngo ambwira ati hariho uwundi muntu yigeze kubigwara. Nta n'umuntu n'umwe ndigera numva yigeze kugwara ibyo bintu ngwaye kandi urumva bimaze ko igihe kinini cyane gose. Reka twumve muganga kumbura ugume ku murongo. Muganga tumuhe iminota nk'ibiri mugerageze kuganira twumve kumbura icyo yogufasha canke icyo byoba byaravuye ko. Muganga, iki kibazo ca Eric numva ko kimaranye imyaka myinshi cyane, wumva intandaro yabyo ari iyi? Icyo no banza kumenyesha nuko insomni, iyo ngwara ya insomni aho itandukanye n'izindi ngwara. Izindi ngwara murabizi tuvuze nk'ingwara ya malaria tuvuga duti iterwa n'umugera wa malaria, umubu urakurya hamukagushamwo novuga nti ujya mugera wa malaria. Tuvuze duti ingwara ya sida turavuga duti iterwa n'umugera wa sida. Ingwara y'igituntu gutyo. Aho ingwara yo kubura ikiro bita insomni itandukanye n'izo zindi ngwara nuko ingwara iza kubera uruteraterane rw'ibintu bitandukanye. Muganga ntabaciriyemo gato kumbure mwokura telefone kuri haut-parleur numva umenga hari amajoshwa ko ariko aragaruka hama muduge kwijambo. Nariko mvuga nti iyi ngwara aho itandukaniye n'izindi ngwara nuko iza kubera uruteraterane rw'ibintu bitandukanye
aho itandukanye n'izindi ndwara usanga uvuga ati iterwa n'umugera uyu, iterwa n'iki 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 n'iki. Nico gituma tuvuze duti kuvuga duti byavuye kuri iki neza na neza n'ibintu bica bigora, ahubwo byosaba ko tuba twicaye nawe tukavugana neza, tukavugana ubuzima bwiwe aba nuvuga nti mu myaka akiri muto, mu myaka akuze nibiki nakahe kazi yakoze, ni iyihe myitwarariko yagize, ni iyihe yindi ndwara ashobora kuba yaragize, kuko nababwiye yuko ino ndwara irashobora kuza kubera ko umuntu afise n'izindi ndwara z'amagara yo mu mutwe. Ariko ivyigwa birerekana yuko iyi ndwara irashobora kuza yonyene, ikaba indwara nyene twita insomni, ata kindi kintu by'ukuri yavuye ko ikaza ari uko nyene. Ariko urumva bya bintu bitandukanye nagenda navuga biza bigenda bimera nk'ibisahiriza. Kumbure niyaza kuba ari ku murongo, ninavuga uko twoyirinda, muze kunyibutsa nze kuvuga uko twoyirinda, ibyo twokora kugira ngo tuyirinde, hanyuma kumbure aza kuronka inyishu zimwe zimwe. Ariko icyo noca ngira ko mvuga, hariho yavuze ko yafashe imiti, ariko iyo miti iramufashije mu kiringo c'amezi nk'atandatu, ariko mu nyuma biragaruka. Ntibitangaje kubera ko iyi ndwara nyene ya insomni, ego by'ukuri turagira mu byo dushobora gukora, hariho imiti ishobora gufasha gusinziriza, ariko namwe ngira mushobora gutahura yuko nk'umuntu nk'akarorero nko muri bimwe nadondagura duti umuntu yagize iyi ndwara ya insomni kubera ko afise dufate nk'indwara y'ububabare budahera, urumva naho uwo muntu usinzira ntiwamuvuye ya ndwara y'ububabare budahera, ako n'akarorero gasanzwe. Ego ni ukuvuga imiti turayitanga, ego nibyo, ariko ikintu ca mbere gihambaye ni ukurondera novuga nti kuvura canke kugabanya bya bintu vyamera nk'ibikabura vyaba nk'inkabuzo, hamwe no guhindura imibereho mu byo ndakuvuga ku bijanye n'ukuntu twoyirinda. Sinzi kumbure ngira bava duca tubanza kubivuga kugira ngo abariko baratwumviriza baze kubanza kuronka inyishu z'ibibazo bimwe bimwe. Ego kumbure twogira ko umufasha Eric n'abandi kugira ngo twumve bimwe yogerageza gukora muri iki gihe kugira ngo yifashe muri uko kuburitiro muri iyi minsi nyene, ko urumva umengo biracabandanya. Ego ico ni ikintu gikomeye cyane. Urumva nkuko navuze nti urumva kubura itiro birajana n'ukuntu imibereho y'umuntu, ari naco gituma mu byo dutegeza gukora ikintu cyambere gihambaye ari uko dusaba umuntu novuga nti guhindura imibereho. Ikintu cyambere turasaba yuko umuntu afita amasaha novuga nti adahinduka yo kugenda kuryama, maintenir les horaires fixes de lever et de coucher, tundagize mu kinofunofu, ariko nukuvuga amasaha adahinduka kugenda kuryama. Uno munsi umuntu aryamye isaha 4 zo mwijoro, hanyuma ajyari naho akaryama isaha 7, uwundi munsi naho saa moya, murumva yuko aba ariko aradurumbanya itiro ryiwe. Itiro ryiwe abiriwe kadurumbanya, nico gituma hariho wigeze kuvuga mu ngari yemeri yigeze kuvuga ngo iyo afashe urugendo ugasanga amasaha yahora ryama guhera niba hora ry'amasaha ine gaca afata urugendo, hanyuma akamara iryo joro ariko aragenda abona shima n'ikindi gice c'umunsi, hama akazoca afata akaryama akicuza y'amasaha. Nagenda kubwire yuko uba wamaze kudurumbanya itiro ryawe, bitabaye kenshi ntuzogira ingaruka mbi zimwe cyo kimwe n'uwo bibaye kenshi, ariko by'ukuri nk'uko nababwiye umubiri uragira isaha muri wo. Iyo saha rero uyidurumbanije uraheza ukaba uko adurumbanya n'itiro ryawe. Aho ni kuri ico cambere novuga ni cyo kugumya amasaha adahinduka yo kuryama. Ikigira kabiri, turahanura yuko imbere yo kugenda kuryama umuntu atoba yari mu bintu bituma ubwonko bukora cyane. Ndabisigura, iyo dufate nk'ubu wari wimije kuja kuryama, hama ugasanga uriko urashwana n'umuntu, uriko urashwana nk'akarorero n'uwo mubana, uwo mubakanye,
canke uri kuri zimwe zantuzeye bimwe bita rezo sosiyo zimwe za WhatsApp za Facebook uri mu bintu umutwe uri kurakoresha ubwonko cyane, ibyo biratuma ushobora kugira ingorane mu gihe uri mu mugwi w'abantu basanzwe babangamiwe. Nico gituma duhanura yuko imbere yo kugenda kuryama umuntu amara n'imiburi nk'isaha ariko yavuye muri birya bintu bituma akoresha ubwonko cyane na cyane cyane ntabyibagiye yavuye mu bintu birasira umuco mu jisho. Ni ukuvuga ngo duhanura yuko imbere yo kugenda kuryama umara akanya kadasanzwe nk'isaha wavuye mu bintu by'imboneshakure, wavuye mu bintu bya telefone cyangwa bya matablete, by'ukuri uriko uraganira neza, wiyumviriza akaziki, uturirimbo tumeze neza, ata bintu bikoresha ubwonko cyane biriko biraba haba mu majambo canke mu bintu birasira umuco mu maso. Ikindi kintu duhanura nigeze kubivuga kare ni uko novuga nti amasaha yo kuryama kiya kibanza cyo kuruhukiramwo kibanza cyo kuruhuka gusa, kiba ikibanza cyo kuruhukiramwo gusa, kuko hariho abagenda bimeze nk'ibyo niko ndavuga ubwa mbere, abagenda kuryama ugasanga bariko baraganira hajya mu gitanda. Kijya cumba cyo kuryamamwo ni icumba cyo kuruhuka cyangwa kurangura amabanga y'abubatse ku bubatse, nta kindi kintu na kimwe gikwiye kuberayo. Ni ukuvuga ngo mwo kwikangura mu ijoro, umwe muri mwe akikangura cyangwa mwese mukikangura, nta n'umwe akwiye kuvugisha uwundi. Ikindi kintu kigomba kugora abantu, murabizi iyo umuntu akeneye kuza kuvyuka kare, dufata akeneye kuza kuvyuka saa 11 cyangwa wanashima amasaha yose aza kuvyukiramwo, kuvyukirako abantu barashirako bimwe twita réveil, ca kintu kimwe kituvyura mu gitondo. Hariho umuntu iyo yikanguye ajya amasaha yo kuvyuka ataragera, akikangura dufate hagati mu ijoro, usanga agiye kuraba aho amasaha ageze. Iyo umuntu agiye kuraba aho amasaha ageze, ubwa mbere wuguye nka telefone umuco urasira mu jisho, burya ijisho birakorana n'ubwonko directement cyangwa nyene atani ikindi kintu kibiciriyemo. Iyo rero wakije ijya telefone nk'akarorero, umuco ukarasira mu jisho, ni ukuvuga ubukanguye ubwonko. Ego ni ukuvuga rero bisaba yuko wikanguye by'ukuri ntuje kuraba telefone, kandi ntuyirahire ngo uje mu byiyumviro birenze ibintu byo gupanga imigambi. Nimba uri umunyeshuri wiyumvire ngo ikibazo nzokora ejo ca kibazo meze nuku utangure kuzungurusa mu mutwe ibyo mwigisha yakwigishije canke ibyo bazokubaza, oya nuko. Ikindi duhanura nuko abantu bagiye kuryama, imbere yo kuja kuryama bo kwirinda gufata ibintu bikabura ubwonko. Ahatuvuze ibintu bikabura ubwonko, no kuvuga ibintu birimo kafeine turayisanga mu ikawa kafe, ariko turayisanga no mu cayi nubwo aba ari nkeya ugereranije no muri kafe. Turayisanga no muri birya bindi binyobwa bita by'amasoda by'ama energy, hari ubwoko bwinshi bw'ibinyobwa murabibona. Turabisanga mu binyobwa bitandukanye. Ikindi kabura ubwonko ni alcool, ijya nzoga zambiye. Alcool rero biri mu bintu duhanura yuko abantu bo kwirindana mu masaha yo kumugoroba. Masaha yo kumugoroba by'ukuri ni nta muntu ntaje gufata ivyo binyobwa byaba ibyambiye canke ibitambiye. Nivyo roba ndavuga muri rusange, nivyo ibihambaye nivyo. Ariko ikindi nocamereza ko kugira ngo bace babaza bibazo baba batatomokewe, nuko umuntu aho aryama hoba ari ahantu hatekanye, ntihabe hari ibintu bimubyura cyane. Nabivuze nk'abantu usanga bubakanye ugasanga umwe ataha uwundi yamaze kuryama, biri mu bintu bigoye cyane ku buryo biba biriko birahungabanya ya saha nababwira y'umubiri iba yaramaze kwiyubaka. Urinze uyihungabanya rero biranakugora kugira ngo usubire kuyubaka, kuko kuyubaka birorosha ubwa mbere, mugabo uyihungabanije kugira ngo isubire kwiyubaka n'ibintu bigoye cyane. Murakoze. Emery yari yanabajije ati none kuryama amasaha agereranye kugira ngo umuntu ntagire ivyo bibazo yogerageza cyane kuryama nkanga. Murakoze nari ndacibagiye. Umuntu yakuze yabwiriza kuronka amasaha ari hagati y'indwi n'umunani. Abantu benshi barahiyena ko cyane, ugasanga
baryama amasaha nk'atandatu. Ivyo byarerekanye yuko umuntu aryama munsi y'amasaha atandatu kumanuka, uwo muntu aragira ingorane zidasanzwe na cyane cyane aho usanga ubuntu bwiwe buriko burononekara, harimo na bya bintu twajyangora twavuga yo kwibagira, kandi cyane ugasanga umwimbi we uriko uragenda cyane. Ni ukuvuga rero umuntu akuze yabwirizwa gufita n'imiburi hagati y'amasaha 7 n'8. Uko umuntu aba muto mu myaka niko akenera amasaha menshi. No babwira yuko nk'umwana w'umwaka umwe uza gusanga yagiye gukenera nk'amasaha 11-12 kuduga. Urumva rero no kuvuga ngo nafatiye ku muntu akuze muri rusange amasaha hagati y'7 n'8. Umwana n'amasaha menshi cyane. Ego hama amasaha atoza ararenza ko, kuko hari nasanga umwenga yaryamye amasaha 10 kandi akuze, navyo nyene vyo bituma ahungabana gato mu mutwe. Ego byukuri umuntu akuze ntakwiye kurenza amasaha 9. Urumva amasaha akwiye kuruhuka n'ubwa nti agereranije ku vyigwa byinshi byakozwe n'abashakashatsi ku rwego rw'isi ni hagati y'amasaha 7 n'8. Abaye menshi amasaha 9. Agiye kurenza ngaho si sawa, agiye kuba munsi cyane naho nyene si sawa. Ariko gihambaye muri byose so gukwiza ayo masaha gusa, ariko nuko biba uko nyene imisi yose reguliye. Tugomba kubivuga mu sasa suffisa, no kuvuga itiro rikwiye reguliye, no kuvuga bidahinduka biguma uko nyene, bidahungabanyijwe. Ego bidahungabanijwe. Murakoze cyane Eric, nizere ko wumvise inyishu nyinshi ku vyo muganga yagerageje kudufasha. Niba bimwe bitashoboye gutomoka neza, uze kugaruka ku rubuga rwacu rwa Facebook, urubuga rwacu rwa internet wezi3 radio yacu voa.com. Ikiganiro uraza kukibona cyose ku bwinshi bwacu kugira ngo ucumvirize neza, usubire wumvirize impanuro za muganga, birashobora kugufasha. Twizere ko bizogenda neza Eric, urakoze cyane. Reka rero tubandanye ku murongo wa telefone twakire Nshushu de Jonge. Nshushu, turi kumwe ku murongo wa telefone. Yego. Amahoro neza. Amahoro namwe. Yego, duga kwijambo amasegonda make ku murongo, harimo benshi bifuza kuganira na muganga. Duga kwijambo. Nshaka kubaza kuri iyo ndwara itandukanye na stress umuntu agira, ikabura uko asinzira cyangwa akagira ibitekerezo byinshi. Ikindi ese biterwa n'iki? Izihe ngaruka zishobora kubaho ku muntu wagize gutyo? Ese umuntu yayirinda gute? Ego nongera ndakwibutsa, urakoze cyane. Nongera ndakwibutse ko no kuri Facebook, kuri urubuga rwacu rwa internet, ikiganiro uze kugisubiramo. Reka muganga adufashe kuri ico kibazo cawe gitomoye neza, ati stress na insomnia, kuba wahungabanye mu mishaha wawe bitandukaniye hehe nuko kuburitira. Urakoze cyane de Jean. Ego murakoze. Novuga yuko stress na insomnie novuga yuko bifitaniye ubucuti, novuga nti bilateral, ariko vyongura gusigura mu Kirundi. Mugari kamvuge yuko kimwe kirashobora gutera ikindi. Bisigura ngo iyo umuntu yagize stress, tuvuze stress, hariho stress novuga nti y'imyitwarariko mu muryango, mbega abana babaho gute, mbega dufungura gute, mbega ko banyirukanye ku kazi bigenda gute, mbega bimeze gute, iyo myitwarariko muri rusange y'ubuzima bwiwe. Reka mbere ngaruke kuri ico kuko nico coroshe gutahura, kuko hariho n'ikindi twita stress biologique, aho aba yagwaye akaba ari ingwara yabaye mu mubiri yindi, nubwo umuntu yagora malaria canke indi ngwara, iyo ni stress, mbwa ni stress biologique. Ariko ngarukire kuri iyo stress y'ubwa mbere, iyo umuntu yagize biri mu bya bindi navuze bikabura kandi bishobora gutera iyo ngwara bitagoranye. Iyo umuntu naho afise insomnie, iyo afise ingwara yo kudasinzira, uwo muntu aragira stress, kuko ubwa mbere mwibuke umuntu afise iyo ngwara mw'ijoro biramugora kwinjira mw'itiro, cyangwa yaginjiyemo naho biramugora kurigumya. Murumva yuko nta kintu kibabaje nko kudasinzira. Reka nababwire yuko mu bisanzwe nababwiye yuko umuntu akwiye kuryama amasaha 8 ku munsi. Umunsi ugizwe n'amasaha 28. Umuntu yabwiza kuryama hagati y'amasaha 7 n'8, ni ukuvuga bisigura yuko umuntu amara icyagatatu cy'umunsi mu bisanzwe asinziriye. Kandi muri iki ibintu byinshi
ubushakashatsi bwerekanye biba bikorera mu bwonko, niho ubwonko busubira bukagira icyo twita restauration, ni ukuvuga ngo gusubira gutora ingoga, kwibwira bugasubira bukamera neza. Ubushakashatsi bwarerekanye ko ariho ubwonko bwunga ibyo twita memoire, ibyo umuntu yaba yabonye bukaheza bukabibika, bukabihingura kandi bukabibika. Ubushakashatsi bwarerekanye yuko ikiringo nyene umuntu asinziriye muri phase d'isommerie bita sommerie lent profond, ntaco tworinda kubirandirako. Ubushakashatsi bwarerekanye yuko muri ico kiringo niho twovuga duti aho ico twita immunite, ni ukuvuga bajya basoda batugwanira mu mubiri, bijya bitugwanira mu mubiri bituma tutagwaragurika, niyo tugwaye tudasinzikara niho byiyubaka cyane. Mwumvise rero yuko iyo umuntu afise iyo ngwara ya insomnie yamaze ikiringo kinini adasinziriye, ubwa mbere amara icya gatatu ciwe c'ubuzima bwiwe, kuko nababwiye ko umuntu amara amasaha 8 kuvuga icya gatatu c'umunsi. Dufashe ubuzima bw'umuntu, umuntu w'imyaka dufate amaze imyaka 60 mu isi, bisigura yuko imyaka 20 yabwiza kuyimara asinziriye. Iyumvire kumara imyaka 20 ufise ibintu bitameze neza, ufise itiro ritameze neza, urumva nta stress iza isumbiyo. Ubajije abantu baburi itiro barakubwira bati jewe vraiment nibwo ubuzima bwa mbere bubishe nabonye. Urumva rero insomnie na stress kimwe kiratera ikindi. Yego, murakoze cyane. Reka kumbure nibutse abariko baratwumva Radio Ijwi rya Amerika isamirani Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga, turi kumwe na muganga Nestor Nsengiyumva yanonosoye ukuvura indwara z'imitsi nsoza bwenge zo bita abo bita abaneurologue. Ariko aratubwira byinshi ku kibazo cyo kugwanya ukutagira itiro canke kudasinzira bikwiye. Mu byo yaduhanuye avuga ati kutadurumbanya amasaha yo kuryama, no kuvuga kuryama ya masaha nyene buri munsi kugira ngo ntuyadurumbanye, kudakora cane birenze, kutaja ku ma réseaux sociaux isaha imwe imbere kuja kuryama kugira ngo amaso yawe aruhuke, ayo matara aja mu jisho agabanuke, umuntu ashobora kwinjira mu itiro vyihuta. Akavuga ati ikibanza cyo kuryamamwo kibe gitekanye. Yavuze kandi ko ikibanza cyo kuryama kibe ari ikintu gitekanye, kitari ahantu ho kuguma abantu baganira bavuga vyinshi bijanye n'ubuzima bigatuma badatekana mu mutima yabo. Akavuga ati kandi ni kuryama amasaha 8 akwiye, atarenze 9 naho nyene, atariko abana bobo baronke 10 turi kuri 12 kugira ngo bashobore gukura neza. N'ibindi byinshi ariko aradusigurira tubyingaruka nyinshi mbi ziri mu kutaryama. Hariho ukugira uburuhe, fatigue, kutakonsantra, kudashobora kwiyumvira neza, gutakaza ivyumviro, no kuvuga memoire, kuza uribagira birimwo, gutuma abantu baba aggressive, no kuvuga abantu bakarira ubusa kubera uko kuntu kumure baba bataryamye bikwiye, ubwonko butari kurakora neza. Akavuga ati ukudurumbanya itiro biratuma ingaruka ziza zo kugira inyifato yo kudasinzira cyane. Ni byinshi muganga ariko aradufashamwo mu kiganiro muri Isanga. Reka tubandanye ku murongo wa telefone, ni benshi babandanya kutwakura. Twakire ku murongo wa telefone. Hariho ku murongo wa telefone Mark Yuluk ku murongo. Turi kumwe? Yego, turi kumwe. Amahoro neza. Amahoro cyane. Yego Mark, uduhamagaye uri hehe hama uduge kwijambo? Ndahamagaye ndi muri Zambia. Zambia n'amahoro? N'amahoro. Yego, ikibazo canke cyumvire kuri muganga? Mbanje kuramutsa umutumire. Murakoze, amahoro cyane. Ni nk'icyo ngomba kumubaza cyangwa kumusaba, ni yihe myitozo umuntu yogira imbere yuko aja kuryama kugira ngo umuntu ashobore kugira itiro ryiza cyangwa ubuzima bwiza bututse ku itiro? Reka twakire uwundi muganga cabishurira rimwe. Twakire Twagira Yezu Marcel. Amahoro neza mu Rwanda. Marcel, uraho? Nitwa Marcel, koko ndi Kigali mu Rwanda. Mutumirwa ndamusuhukije uyu munsi kandi ndamushimiye ku kiganiro cyiza yatugejejeho. Hanyuma ndashaka kumubaza ku bijyanye n'amafunguro bifungurwa
hari bakunze kuvuga ngo mu gitondo umuntu aba agomba kurya nk'umwami, saa sita akarya nk'umugaragu, nimugoroba akarya nk'umucakara. Ariko ni ibihe biryo ushobora kurya nimugoroba bikasekita ibitotsi byawe, bikaba byatuma utabasha gusinzira neza? Kuko arondoye biya, arondora ikawa ya nimugoroba n'ibindi bintu byinshi, ariko se nta bindi biryo umuntu ashobora kuba yarya bikaba byatuma umuntu atabasha gusinzira neza? Kuko nkanjye iyo ngiye kuryama kugira ngo nsinzire binsaba kuba mfite akaziki hafi aho ngaho nkagashyiramo, rwose ntafite umuziki sinshobora gusinzira. ubwo rero urumva nkeneye ikintu ibindi bintu by'inyunganizi yatuma mbasha gusinzira, kandi twabonye ko ibyo ngibyo nabyo atari byiza. ubwo umuntu yakora iki? ni ibihe biryo umuntu aba akwiriye kwirinda kurya nimugoroba kugira ngo aryame yumva atuje? murakoze muganga kuri ibyo bibazo bya Marc na Marcel. Tuvuga ku ijambo. Ego murakoze. Kuri Marc yavuze imyitozo umuntu yogira, imyitozo natawe yuko ari nk'imyitwarire ibyo umuntu yogira ibyo kuja kuryama kugira ngo bigende neza. Nibaza ko natahuye neza. Nuko ahubwo Marcel hari ikintu yamubariye, hariyo yameze nk'umwishura mu byo ahereje ko guko yavuze ati jewe imbere mu kuja kuryama iyo numvirije akaziki niho bigenda neza, niho bitangora. Nugira rero ntuze yuko numubwira yuko nagomba ndamwibutse mpora mbwira abantu iyo ndiko ndasigurira abantu igituma twege kera mu gihugu cy'u Burundi, reka mvuge mu Burundi ko niho nzi neza ukuntu byari bimeze, abantu baramba nuko imbere yo kuja kuryama abantu barafata ugasanga bateramye ku kwezi, ababyeyi bariko barabwira imigani, babwira ibitito, ibyo twita ibitito abana bababwira kahise. Iwacu usanga rero bariko baraganira, hanyuma ugasanga abana bariko barinjira mu itiro bagaca bagenda kuryama. Uno munsi uzosanga senaka canke serugo ari kuri telefone canke yatashatevye, inarugo nawe nyene ari kuri telefone, abana nabo bari kuri televiziyo, bagaca bafata nka sayine canke saa 5 zirageze uni mugene kuryama, bigaca bigorana. nari nabivuze nuko rero nukuvuga ngo nabivuze ati Marcel ameze nk'umwishura. Ni byiza yuko imbere yo kuja kuryama uko nari nabivuze umuntu aba ari mu bintu bituma aruhuka. Nimba ari kuganira, muriko muraganira mwicaye harya muhira, mwicaye muganira n'abana, urabona ko ubuzima bwanagoye tuma twiruka mu ibarabara, abantu tutaronka n'umwanya wo kuganira mu miryango, bakakabera karyo imbere yo kuja kuryama ko kuganira. Kandi nubwo navuze ngo nukugumana amasaha yo kuryama atahinduka, nuko naho nyene uwo mwanya kuja kuryama unukuwurondera itiro nukuba warirondeye kumwe nakubwira kera babikora, bakaganiriza abana, hanyuma gatusanga basinziriye. Amarcel rero yingiye no kuvuga ati ibifungurwa, novuga nti ibifungurwa iki ni kibazo abantu benshi bakunda kuvuga ikubaza ifungurwa rero nta nyinshi imwe. Ibifungurwa ubwa mbere mwijoro tubande tubwe duti ibyo byose ntihagire ibifungurwa ufungura byinshi mwijoro. Yameze nk'ubivuga nawe nyene, ni ukuvuga ngo ibifungurwa byinshi mu bisanzwe, ibifungurwa nyamukuru umuntu akwiye kubifungura mwanje masaha yo ku murango no mu gitondo. Hanyuma mwijoro ntihagire ibifungurwa byinshi umuntu afungura. Ahamanje kuvuga urugezo rwabyo, quantité. Ku bijanye na qualité novuga ni ubwiza bwabyo canke ico bifasha. Ahanini murabizi mu magara abantu twama twabihanuye, nuko ubwa mbere biba ari ibyo kurya bitarimwo amavuta menshi, nuko biba ari ibyo kurya bitarimwo ibintu by'ibinure byinshi. Ico gituma tubora tuvuga duti n'inkoko, ubazi inkoko kura kiya kintu co hejuru, kiya gashato ko hejuru ugakureko guko harimwo ibinure bitameze neza. Nuko biba ari ibyo kurya bitarimwo muri rusangi amavuta menshi, nuko ari ibyo kurya bitarimwo umunyu mwinshi, nuko aba ari ibyo kurya birimwo utuboga, birimwo ivyamwa. Umuntu abishoboye basi nka rimwe mu ndwi zibiri basi byagoranyemo mu kwezi hakabamwo agafi. Ariko
hambavu y'ibyo byose akongera akanwa n'amazi menshi. Ikindi urumva muri rusange ni ibyo zo kujya twama twahanuye ku magara y'abantu muri rusange, hamwe no kudafungura ibyo kurya byinshi. icyanyuma kugira ngo udatahuye acabaza ni uko twama duhanura yuko umuntu amara n'imiburiburi amasaha 2 ahejeje gufungura imbere y'uko aja kuryama. Nababwira yuko kumbure sinditonka kandi cyo kubivuga, mugabo iyo umuntu agiye kuryama ubwo nyene aje gufungura hariho n'ingwara ashobora kuzogira muri kazoza. Si mwese muramaze no gushikirwa ibintu bita ikirungurira, hajya mu bumenga hari ibintu bikwira mutima. Iyo umuntu yaciye agenda kuryama ubwo nyene aje gufungura, nubwo atogira iyo ngwara y'ikirungurira ubu nyene inyuma y'imyaka ntazi 15 arashaka kuzogira iyo ngwara. Hariho n'abagira ingwara zikomeye cyane byahereye ku iyo kirungurira. Rero no kuvuga ngo umuntu afungure kare, nimba za kuryama saa 3 saa moya abe ahejeje gufungura, kandi ntafungure ibyo kurya byinshi cyane, byinshi abifungure ku murango canke mu gitondo. Murakoze cyane muganga. Ndumva ibibazo ni byinshi cyane, kandi abanywanyi bahurumkiye urubuga rwacu rwa Facebook cyane. Twizere ko tuzosura kuhamagara mugasubira mugasigura byinshi, kuko ibibazo ni byinshi bafise, kandi iki kibazo cyo kubura itiro kirabangamiye abatari bake. Ntitwagiye mu bijanye n'ibituma kumbure byo mu buzima bwa misi yose by'impambara n'ibindi byinshi bishobora kuba bituma iki kibazo. Ariko mbere ko turangiza minota 5 dusigaranye, duce ku mayange ku bijanye n'abana bakiri bato, abana batinya ijoro cyane, kuko wanavuze yuko hari ibibazo bitangura abantu bakiri bato. Abana batinya ijoro canke bararota cyane, ibintu bibatera ubwoba, ivyo ugasanga biramaze igihe kirekire. Uwo mwana umuntu yomufasha gute kugira ngo ntibizozane izo ngwara tuko turavuga bakuze zo kubura itiro bakiri bato? Twovuga yuko twobafasha gute? Murakoze cyane. Hari pikipiki hanze, hari ntisinumvise neza, musubiremo amajambo avunaguye. Ubundi sawa. Umwana akiri muto cyane cyane bajya twumva barota cyane, batinya ijoro, bakarara bararazirana, ugasanga ntibaryamye neza. Ivyo bikaba umwanya muremure, ikiringo kirekire. Ivyo ni bimwe mu bizotuma kumbure bagira cycle canke uguhungabana kuryama. Umuntu yomufasha gute umwana? Murakoze cyane. Ikintu cyambere ko kwihutira no kumujana kwa muganga, kubera no bamenyesha yuko benshi ingwara z'itiro bazi irya ngwara yo kubura itiro, ariko hariho izindi ngwara nyinshi z'itiro ariko atari itiro. Muri izo rero hariho izibonekeza mu buryo butandukanye, hariho izibonekeza, hariho nk'ingwara twita apnée du sommeil, hahandi umuntu usanga novuga nti mwijoro umwana ugasanga arahirira cyane birenze gose, ariko hakaba nakaryo umwanya ukamenga impwemu ziwe ziraheze. Ugasanga impwemu ziwe ziraheze, handi agahirira cyane ko birenze gose. Uwundi nawe ugasanga arashobora gutambuka kandi asinziriye, agatambuka akabyuka, ugasanga karatambuka mugazi kuri asinziriye. Rero hari ingwara nyinshi z'itiro, kumbure murashobora kuzotungana nk'ikindi kiganiro n'ikindi gihe duti ingwara zizanye n'itiro. Hari ingwara nyinshi z'itiro, rero bisaba yuko agenda kwa muganga kugira ngo barabe nimba hari iyindi ngwara y'itiro yasanzwe afise, ahubwo bayimuvure, kuko bamuvuye itiro gusa nta kintu bizogenda neza. Muganga turagushimiye cyane gose ku kanya mwafashe ko kuganira natwe no kuganira abanywanyi b'Ijwi rya Amerika. Tuzobahamagara kandi twongere tukibandanye kumbure nko mu ndwiza kugira ngo tubandanye iki kiyago. Abatashowe kwishurwa ni benshi, dufise bararenga 15 bari bifuje kubabaza, ariko akanya nikadukundiye. Tuzogerageze tugire ikindi gice ca kabiri cyo kubandanyiriza aho twari turi, kuko impanuro mufise zirahambaye cyane. Ego abatwumva ndabibutse ko twari ko turaganira na muganga Nestor Nsengiyumva, akorera ku ivuriro rya Espoir d'Afrique mu Burundi, akaba kandi ariwe ayoboye igisata c'ubuvuzi kuri iyo kaminuza nyene yitwa Espoir d'Afrique, benshi bayizi nka Hope University mu Burundi. Hope muganga rero yaranonosoye ukuvura ingwara z'imitsi, insozabwenge, ni umunneurologue. Yadufashije byinshi cyane ku bijanye n'ingwara ya insomnia, ingwara yo kutagira itiro rikwiye, ingwara yo kubura itiro. Muri make akaba yaduhaye impanuro zitandukanye zo kugerageza kugwanya iyo ngwara.
tubibutse ku rubuga rwacu rwa internet yuko mushobora kuja mukumviriza zimwe mu mpanuro yaduhaye ni wezi3 akaburungu radio yacu voa.com. murakoze mwese muganga turabashimiye. Mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka, ndashimiye Nadia Taha mu buhinga bw'ivyuma. Murakoze.